Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Inka igira amaso manini mugabo ntiyibonera. Ni muri iyo ntumbero kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 16 mu Kakaro umwaka w'2021 abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bishikiye ku kivi mu gihugu cose kugira barabe ingene abene gihugu bariko baritunganya kuri ino rima ryo muci bongere bitegurire n'iryagatasi. Hari ivyagoranye babitorera umuti akiri kare. Ivyo bikorwa rero vyici n'imyiteguro y'agatasi biriko bikorwa hisunzwe ikiringo c'imisi 100 ku buryo amatongo yose afise amahegitare 2 n'ayarenga ategerezwa kuzoba yaciwe ko imikobeko mu ntumbero yo kuyikingira inkukura. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije nawe nyene akaba yarishikiye ku kivi mu ntara za Muramvya, Kayanza, Ngozi, Karusi na Gitega aho yasanze abene gihugu bari ku kivi. muri leta mbyeyi muri leta nkozi nakumbura kwa kwanya nyarutse none yo muri kumwe mwamumenye oya muri kubona rukuru mbona gukora naza tumukoresha natwe ni muri leta mbyeyi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi nje kubagende nambutuboga itumukebera kasi ndamukebera yo kubona nk'abakuru nk'abo badusanze ngaha mu myaba niteka ikanta byo nari bwabo bahora dukora twenyene nk'ubu twiriwe ngaha nta bakuru twari bwabo ubu ni sawa nk'ubu turanezerewe basi ko tubona abakuru nk'abo tabyo twari tumenyere. None leta iriko ikora iki kugira ngo umwimbu wiyongere n'umurimyi abukure mu cibo? Muri leta mbyeyi leta nkozi ihangiro ryanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Varisito Ndayishimiye atuyobora avuga ati umunwa wose w'umwene gihugu uronka ico ufungura kandi umufuko wose w'umwene gihugu uronka amahera. Ibirose ibintu tuvuga ku munwa cangwe tuvuga turi mu biro ariko nk'uko mubizi nk'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubwozi n'ibidukikije inka dukuyakuya ni mwebwe bene gihugu. Nico gituma twiyayihangiro ryo kwegera bene gihugu. Murabizi yuko atabakidusanga ibujumbura ubushikiranganje twarabwimuye n'abakozi bose tumaze umwaka urenga dukorera Igitega hafi hagati na hagati y'igihugu kugira ngo tubishikeko no kuja kubikorwa tugakura amaboko mu mpuzu ariko murazi ko mudatamba mwirorera. Leta y'u Burundi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ubu muronki ifumbire mbere no muci muyironke kuri ca giciro kitavuna kandi ubu muyironka ku gihe tukaba tubanza gusuzuma ko ari ifumbire nziza. Kini ca kabiri murabona ko muronka imbuto zirobanuye mudatamye.
mu makoperative murabizi yuko leta y'u Burundi ishira muri koperative imwe sangwe amahera angana n'imiliyoni 10 kugira ngo ibashigikire. Hanyuma leta nkozi yarabateye akamati mugwiza umwimbu. Hamwe kera umwimbu wahora ubabera ingorane. Muravyibuka ku bijumpu, abino mu Kayanza murabizi ku biraya, ku bitunguru. Naha yaciye ifata ingingo iti ku mwimbu wagwiriye reka mbere abene gihugu tubaha agahembo. Twatanguriye ku bigori. Ikiro aho twaciye henshi batubwiye ko cagurwa 300 cyangwa 400. Aho binanase 4 ariko ubu murabizi nibaza ko atabantu baje kubacamo abashoye ibigori babiguze ku giciro kingana kikayemo 68 kuko twaricaye turaharura dusanga burya kugira ngo muronke ikiro c'ibigori mu ntaravye ibikorwa ingene mwirirwa mu matongo murima umwanya mu marayo iyifumbire mugura izimbuto mugura hari n'abakoresha abakozi twasanze ku ikiro kugira ngo kironke c'ibigori umuntu akoresha mahera hagati ya 530 na 550. Niho twavuga tuti reka rero natwe tubahembe kugira ngo tubishire kuri 68 no kugira ngo vya bindi byose mwakoresha za nguvu mwakoresha muronka gasunuzo none mu bishima kayemu. Twaciye dufata ingingo y'uguca dutanga ibindi biciro ku biraya, ku muceri, ku biharage, eka mbere no ku bitunguru. Mwaravyumvise ko twabitangaje ku maradiyo. Ibi rero no kugira ngo leta ibereke yuko iri kirabashigikira koko. Naha rero natwe twaciye dufata iya mbere kugira ngo tubahimirize ubumuci nimuje kumarigara cangwe kububare ngo mwigine umwimbu w'impeshi ariko muci muhavyaza umusaruro. Aya mazi yo mu Monga izi nzuzi ntizigume zitemba ataco zitumariye. Abene gihugu bari ku kivi kuri ino rima ry'ici naho hamwe bitaborohera kuvomera ariko barashima ingene bakorana n'abafundi b'indimo mu kubereka ubuhinga nyabwo bwo kurima. Mbere aho bigeze ubu abarimyi bamwe ntibakirinda guhimirizwa. Irima ry'ici twiteguye yuko twotera tukavomera kugira tusubire turonke ubundi musaruro nyene ugwiriye. Vomera biratugora nyene tuzoturayora nyene tugenda kubera amazi ari kurekure nyene y'imirima tuba turiko turavomera ngo turakora nyene imvura iza kugwa ibigori bimaze kumera neza. Cete ikintu twoyesaba twosaba yuko yokwiza akatuzanira amazi wari menshi yo kuvomera kugira dukwigwe kuko n'ubundi tuguma ayo batuzaniye ni make tuguma tuyakakuranwa ntidukwigwa. Nk'ubu tuyayora muri uze yandi tugaca tuyora nkaya ari karacaho utafisa amazi wari ni make ntitushaka gukwigwa. Cyo twongereza kugira dukwigwe turonka amarozwari hamwe tubona yuko umwe wese avuma aronka nirozwari nimwe nko kumwaba kugira agasharaba nk'utundi yingunganya twivomesha mugabo yarose irozwari azarasukamwe amazi kugira avomere neza. Ifumbire y'ikirundi twaramaze kwitegura n'ikizungu barayiduhaye turayifise utwe turindiriye yuko hageriye umunsi wo guteragira batubwiye ko zoteragira ku wa mbere hanyuma tuzosha tuteragira n'ifumbire y'intuza y'ikizungu n'ikirundi hamaje tutangira kuza turavomera. Twe abagoronome baratwigishije ingene turima kijambere baduha amametero dukorerako tumaze gukorerako dusanga ivyo bintu ni vyiza turonka umwimbu kwiye gusumvya igihe twara duteragira tutatandukanije imbuto. Abo twasanze ari byo vyiza cyane gose turonka umwimbu kwiye cyane. Kera warateragira nk'umwaba munini
ugasanga uronse utuntu tudashobora kugaburira n'abana kubera ko twateragira nabi nta mwimbo twaramukwiye twateragira nko muno bikubwira mu kirundi jujuta nko kujujuta ntitwateragira dutandukanije imbuto ngo dutere ku murongo ngo turaterega ku murongo hanyuma ibiterwa bikagenda neza twe turi nko mu mwonga tuharima ibigori nk'ubu muri irici hanyuma tugeze mu kwezi kwa kabiri tukaca tuteragira ibiharage kuko twebwe ubu naho abagoronome bataza bajya bagoronome b'indimo iyo bataje kutwereka turavyitunganiriza twebwe nyene ugasanga twarimye kijambere kujya nyene babitwigishije. None ikibazo c'amazi ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bugiye kugitorera umuti uyuhe? Amashirahamwe yoyo asabye iki? Nuko twasanze banezerewe yuko leta y'u Burundi ubu leta leta nkozi atacitakoze kugira ngo ivyangombwa ifumbire imbuto babironke ku gihe erega muci nta fumbire twarotegekanya mwirima ryo muci mugo batubwiye yuko ivyo vyamaze kubashikira hanyuma kandi nuko bagiye mu makoperative bati biratworora kugira ngo muze muraza murungika abahinga bo mushikiranganje nawo mu ntwaro kugira ngo batube hafi ibi rero ni ibintu bakengurutse ariko batubwiye bati hamwe ko bamushikiranganje bati amazi harahatugora kuronka ni mudufashe kugira ngo turabe yuko twofashanya tugomere turonka amazi menshi kugira ngo muci tuzoze tuvomera tudatamye ahandi naho bati ibikoresho byo kuvomera nka marozwari turabikeneye hanyuma banadusavye yuko twobaronsa amapomo yo kuvomera kugira ngo akura amazi mu mwonga ayadugane kure cyane mbere bishoboka n'ahari ya ku mitumba cyangwa hategereye inzuzi bimbi binogo bashiremo amazi gutyo bace bayagomorora akagenda kujya ku migende mu buryo kama ibiro twavyemeye yuko tugiye ico kibazo kugifata mu minwe nk'ibijanye n'amapompo n'amarozwari tugiye kuyabaronsa aho twagiye turaca ariko tuzoraba amakoperative yose kubu turafise amapompo 80 twategekanije aho mapompo ro tugiye kuramwe no ca tuyaronsa ayo makoperative hanyuma nkaca ntera kamo abadufashanya mu iterambere ibi tukunda kwitangwa ama projet no buryo bwa leta mu migambi batunganye bashiremwo imbuto bashiremwo ifumbire zo kuronsa bene gihugu bashiremwo mbere n'ivyo bikoresho nk'amapompo cangwe ayo marozwari kugira ngo bafashe abene gihugu ntibatame gushira amatongo hamwe abene gihugu bavyakira gute twe gushira hamwe amatongo tukakorera hamwe tubona neza cyane kubera kuko baca batwijukira bakaduha imbutiro banuye bakanadufasha n'umwavu tukaca turonka umwavu hama tukagira tukabitabira ibiri tukahama tugasarura tugakamaro kavyo ico twabishimiye imbuto bayiturosa turi hamwe hama tugateragira imbuto imwe kandi irobanuye kuko je ndavye nk'akaba umuntu afise akaba gatoyi aronka umwimbu gusumba ufise imyaba 5 kandi afise umwavu twe ingingo ya leta mvye inkoze turayishima cyane gose ibintu byo kurimira hamwe byaratumye abana turonka ico tubagaburira ko kera wararima akabura ikintu wimbura ubwo turonka ibintu twimbura bikwiye yaba no ku mitumba abere gihugu baramaze kunyugwa no kuharima muci kuko bavomera twebwe hariya mu mitumba iyo hageze gubihe byo guteragira n'ubundi kubera wa mugambi batwigisha ngaha mu mwonga twamaze kuwufata nahone duteragira kijambere tugatandukanya kandi twateragira imbutiro banuye nahone twimbura cyo kimeno ngaha no mu myonga turonka umwimbu mwisi cyane twebwe igituma twatandukiye ku mitumba nuko twasanze ari bwo buzima bw'iwacu umuntu afise ahantu hadashika amazi itonga ryiza amazi ashaka kuyikora nko ku mutwe uteye imboga umuci ku misozi uraregera yuko ututera ingano uko cyero gatutse gutera izindi mboga ahantu hadashika amazi abantu bapfa amazi baba bariko babipfa mu bujuju kuko umuntu umuhanyisa irenze wewe isayi wawe igeze ubundi nawe aba yasivye acari ko uramukiwa gashikiko rero murinze gupfa amazi kandi agwiriye uburi kugira amakosa ko mwa mwarabisezeranye nuko hogumaho amasezerano y'ukuntu bakoresha ayo mazi hamwe
hamwe baguma bahanane neza abene gihugu tukabana tugira ubuzima bwiza nk'ubu nkino twige nko kumubarazi kuri umutumba wa Mpeye ku buzima bw'amazi ntangora dufitananiye n'abene gihugu baho twiyubatse neza twarahanye amasaha umwe atangura saa 2 agashitsa saa 1 uhejeje kugira saa 3 abandi baca batangura saa 8 kuduga kugeza sizera abandi bagaca batangura size gushika saa 2 z'ijoro no twe na saa 4 buri mu mwonga nitoroshe ntangora dufise y'amazi kire tubuze gusa yari yo pomo muga kumushikiranganje yitwemereye twe turashimye n'amahoro ugwaruka rurera amaboko mu gihe cici kandi bari mu buruhuko nibafashe abavyeyi babo bategwa kama kahe abanyeshure nko bari mu gihe cy'uburuhuko bakaca baguma muhira bitwereka gose yuko abara abanebwe mubatera kama yuko bo kwijukira ibikorwa bakatorafasha abavyeyi kuko iyo bafashije abavyeyi nico cerekana yuko nubundi buzi boshobora kubukora je kuba niyumvire gufasha abavyeyi ndabona neza yuko negere abavyeyi cyane kandi bigatuma mbona yuko mu muryango nizewe kuko babona ko nagenda bari hafi muri kana karuhuko ico niteze nuko ninamara gufasha neza abavyeyi nkababa hafi nkabagamburukira mu byo bakeneye byose nanje bazongamburukira mu kumico nkeneye cyose nk'amakaye canke ibindi bikoresho cy'ishuri bijanye no gutunganya amatongo mu kuyacako imikobeko kuyafise igitari zibiri canke zirenga abene gihugu bariko bakora gute ico gikorwa uhere kuri kizigenza nyene icubahiro Valito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi imikobeko iraciye neza bakunda guca umugani mu kirundi ngo umwera uva ibukuru ugakwira hose naha rero nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Valito Ndayishimiye iyo tuje ngaha mu mirima iyo tuje kuraba ingene uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije byifashe naho nyene tumufata nk'umwene gihugu mugabo umwene gihugu adasanzwe aharo twagize amahirwe kubera intumbero aduhaye twasanze ahubwo yatanguye wenyene kwishira mu ngiro mu matongo twagenduye yiwe niko iyi mirima ubwa mbere kumbure ntiyari itunganijwe neza ariko ahako kamo tugatereye bakadutereye kandi twaciye tugafata nkama ku buryo rero ikitunezera nuko abakozi bo mu bushikiranganje tujejwe bajeje kwereka ingene baca imikobeko ingene bagira berekana aho imikobeko izoca no kuyimba nuko bayimba n'ubuhinga bwo kuyimba nabo nibo bafashe ya mbere kugira ngo bereka bene gihugu ingene ahantu bohatunganye twakengurutse rero kubera nawe niyaja kuraba ingene mu gihugu abandi bene gihugu bariko barabyifatamo bizomunezera kugira ngo ahere ngahi wiwe naho sinibaza ko ara ubu niyaza kuharaba azotangura kuraba wiwe hanyuma acagenda yigisha abandi mugafise ico yerekana rikarakora usanzwe kwasanze ari bwo buryo bwo gukingira isi bwa mbere na mbere kubera isi ntitembe ija mu mwonga nibyo kwasanze byo tubere ibintu by'akarorero musanzwe turunguka kuko rya buryo giye mu mwonga twara kwakingiye isi tumbera mu mategeko rya buryo giye mu mwonga turiduza turishira hejuru kugira ngo ahantu hagome haringaniye neza leta mu gushinga ibiciro ku mwimbo yisunze iki abene gihugu bobo bavyakiriye gute iyo turiko turashinga ibiciro ku mwimbo wa bene gihugu nkaha murabona ingene bariko barakoresha ingufu zabo birirwa ngaha bariko barakora hanyuma barashiramo ifumbire barategekanya ingene amazi aja mu ntuze avomera bagashiramo n'imbuto nizo bagura iyo leta romvye yica leta nko zivuze iti reka dutunganye neza ibiciro ku mwene gihugu nawaronke akarusho ni ibituba dushaka guha agaciro ababene gihugu kuko murabona nkaha bariko barakora hanyuma barashiramo ubwo buryo
mugabo ugaca usanga umudandaza aje kubagurira uwo mwimbu ku ntica ntikize we watatamye ngo arabe izi nguvu n'uyu mwanya abenegihugu n'agaciro baha uburimyi naro leta mbyeyi leta nko zivuga iti banza mureke duhe agaciro umurimyi mu kumudugiriza mu kumuha igiciro ciza ku mwimbu wiwe hanyuma abadandaza ntibaze gusa kuyora uwo mwimbu ngo baze kuwushora ku rugero rurengeje bibagire yuko ari umwenegihugu yabanje gushiramo inguvu nyinshi cyane kuko murabona abadandaza baraza akabitora hiwanyu bakagenda bakabigurisha amahera menshi cyane mugabo mwegwe akabaha intica ntikize naha rero leta ivuga iti oya banza mureke tugende twumvikane n'abene igihugu batubwira ati kugira ngo uronke nk'ikiro c'isereri nashizemwo umwanya unganiki nashizemwo amahera nganiki none jenca nunguka iki tukabanza tukarondera iyo nyungu yanyu hanyuma umudandaza akaza kubibatora ko mugabo twamaze kumubwira ati ntugure igiciro kiri munsi y'iki kuko buri kuramujya imitsi ingingo ya leta yashinze ibyo biciro twabyakiriye neza kuko twarose umwimbu ushimishije kuko leta yadufashije tukarima neza tukaronka umwimbu dushimishije na twebwe nuko twabyakiriye neza kuko leta yaradufashije turimbura kandi dushingiye ico giciro kuko nk'abadanaza baduha amahera make baduhaye menshi yaba nk'amajana 5 ku kilo ariko aho leta ishingiye uwo mugambi wo kutugurira ku giciro ciza nukuri twarashimye ni rero borema bakabandanya ibikorwa vy'irima ryo muci batibagiye no kwitegurira irima ry'agatasi mu guca imikobeko mu matongo yabo no ku misozi ihanamye babigenjeje gutyo nta nkeka wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko uronka amafaranga ashafasha dutuye nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije